ngiki kibazo kimwe rukumbi abantu benshi bahuriyeko ariko kibazwa nabake ndetse kikarondererwa inyishu nabakenya kubera yuko mu kibano cawe iterambere nubwo ukora cyane litiyongera nkuko ukora ndetse n'icubahiro mu bakuzengurutse nikiboneke ni kubera yuko iki kibazo utagihaye agaciro mbega ni jewe canke ingorane ni yabanzengurutse. Muri iyi video tugiye kurabira hamwe ibintu 10 niwabishira mu ngiro benshi bazokubaha kandi iterambere ryawe rizokwiyongera ku muvuduko udasanzwe nawe uzotangara kubera yuko umusozi ni wewe mu kintu cyambere ukwiye kwihutira gushira mu ngiro ni guhagarika gusaba imfashanyo wingingira abantu batakwitayeho kubera yuko wama wibaza ko gusaba imfashanyo ari byo bizogukura mu bukene urimo ahubwo bizogusuzuguza ndetse bigushire mu bukene warurimo gusumba kubera yuko utiringiye ko muri wewe hariho imbaraga hariho icizere hariho n'intumbero zo gukura muri iyo zone de confort urimo uyu munsi ukama wibaza ngo ni oncle ni president runaka ni ministre ndetse ni abavyeyi bawe bazogukura muri ico kibazo urimo oya ni jewe canke ingorane ni yabankikuje. Ikintu kigira kabiri ni guhagarika kurondera abatagushaka kubera yuko udafise agaciro ndetse atani cubahiro bagushirako wama uri kuriruka ku bantu ubarondera ubagendera buri munsi ukama wibaza ko ari byo bizoguha icubahiro n'iterambere uri kure y'ukuri kubera yuko hamande yuko utakaza umwanya uriko uritakariza n'icizere muri wewe iterambere ndetse n'icubahiro. Hagarika kurondera abatagukeneye kwereka umuntu kumukeneye rwose kubera yuko niyamabona umwirukako umukeneye cyane ibyo bigabanya icubahiro icizere bigatakaza umwanya wo kurondera ibyiterambere. Ikintu kigira gatatu gukora ni hagarika mugenzi hagarika kuvuga ibidakenewe kubera yuko iyo ubandanya uparirota iyo ubandanya uvuga mu bantu ni woza gufata ijambo bwa nyuma n'umuntu agiye kuvuga uramuzibiranya akaba ari wowe ushaka kuguma uvuga rimwe na rimwe usanga wavuze ibidakenewe ndetse rimwe na rimwe ugashiramwo no kubesha. Muri ico gihe mugenzi abantu ntibazogufata nk'umuntu w'akamaro ntibazogufata nk'umuntu w'icubahiro ndetse amande yuko utakaza imbaraga zawe z'umubiri uri kuratakaza n'umwanya w'iterambere. Reka guhagarara aho udakenewe umwanya munini no kuvuga ibidakenewe mugenzi ibyo bizotuma abantu bashobora kuguha agaciro icubahiro ndetse iterambere ryawe rizokwiyongera kubera yuko byinshi uzobigira ibanga n'imigambi. Ikintu kigira kane nuko wo kwitandukanya n'abantu batakubaha. Murazengurutse imeza muri mu mugwi runaka aho kubahana kutaharangwa haguruka ugende ni waba uri umumaro barakurindiriye ndetse uzumva ko ikuhamagara ati garuka hariho ico ukwiriye kudufasha muri uyu mugwi wacu. Rero uyu munsi nuhagarike kubandanya ugendana n'abantu uzi neza yuko batakubahira ibyo ushoboye batakubahira icuri ndetse niyo woba uciriritse mu bandi bakwiye kukubaha kubera yuko twese mugenzi abari hejuru abari hasi n'abari muri mwari turakeneraniye. Ikintu kigira gatanu nugire amahitamwo meza buri munsi mugenzi nuhitemwo abo mugendana nuhitemwo neza aho utegerezwa kugenda ube aho wari kuba wirinde guteba aho udake ube mu nzira wifuza
kubamwo, kubera yuko ivyo ari byo biguha icizere n'intumbero nziza ikwereka iyo ukwiye. Ikintu kigira gatandatu cyotuma abantu bakubaha bakakugirira icizere ndetse n'iterambere ryawe rikiyongera mu buryo budasanzwe, kwiyumvira imbere yuko uvuga, kubera yuko mugenzi abantu baha agaciro ibintu bikuvuye mu kanwa, ndetse yibage biva mu kanwa ka nyirayo. Ari nayo mpamvu ibice 90 birindiriye ijambo uvuga, kubera yuko ibiseruka mu kanwa ari ibiba bivuye mu mutima, kandi mu maso hawe hazogaragarira abantu yuko wewe uvuga ukuri bivanye n'ivyo uriko uravuga, kubera mu maso hawe hazotanga icizere. Ngiki kintu kigira indwi nuko wo kwiteragiramwo canke wo kwibibamwo canke wo kwiyinvestisamo umutungo kamere, uharanire umunezero wawe. Nimba hariho formation ijanye na development personnel nuyibemwo, nimba hariho formation ijanye na entrepreneuria yo kwiga ikindi kintu gishasha wewe utarusanzwe uzi nuyibemwo, wame buri munsi niyo byo gusaba ikiguzi runaka uri mu bintu bigufitiye agaciro. Nugende kuri YouTube shakisha ibintu ubona yuko mu by'ukuri byo gufasha mu iterambere ryawe, byo gufasha mu gukuza umunezero wawe, ubumuntu bwawe no kubana neza n'abandi. Ibyo nibyo bizotuma iterambere ryawe mugenzi rija mbere, ni nabyo bizotuma abantu bakuba. Ikindi kintu kigira 8 kandi c'agaciro utaruzi mugenzi, hagarika kurya indyo y'abandi kurusha uko bajya ibyawe, kubera yuko ibyo bizotuma ucika umusegererezi. Nimba uzi yuko wama usaba ngurira soda, ngurira iki miki corera, umenye yuko uriko uritakariza agaciro ku muntu uriko urabisaba. Nimba ivyo ubikora keshi ku bantu benshi batandukanye no kuri bagenzi bawe, ukabikora keshi kurusha uko nawe babikubwira, uzomenye yuko uriko uritakariza agaciro, uzomenye yuko uriko uratakaza iterambere muri wewe, kubera yuko nta ntumbero uzogira, nta cizere uzogira muri wewe. Abantu ntibazokubaha hamande yuko wama ushaka kujya iby'abandi, uzokumva yuko buri munsi gukora bidakenewe, kubera yuko oncle araguha, umuvyeyi wawe araguhereza, kubera yuko grand frère wawe araguha. Uzomenye neza yuko ibyo bigucikisha umunebwe mugenzi, bigatuma ndetse icubahiro, icizere n'iterambere byawe bipunguka ku rugero rudasanzwe. Hakwiyongera ikintu kigira 9 rero, ntiwisesagure ngo niho wemegwa n'abantu, kubera yuko nibuji iratanga umuco, ariko iko itanga umuco ni nako igenda irayonga, kandi iyo imaze kuyonga nibe igitanga umuco bayisubiriza n'iyindi, bakakuraho umushafu bakajana ku cyavu. Ari nayo mpamvu mugenzi udakwiye kwisesagura ku bantu kugira ngo bakwemegwe. Dusohokane ego, tujyamane ego, mamahera ego, nkorera iki ego, ukama wisesagura kugira ngo nutakaze umuntu, kugira bibaza ngo abantu niho bariko barakubaha, ariko kandi mbere ryawe n'icubahiro n'icizere muri wewe biriko birapfumura udasanzwe. Ikintu cy'icumi kandi ari naco cyanyuma kingira akamaro ukwiye kumenya ni kugabanya kwama watembereye abantu kandi uzi neza yuko nawe batagutemberera, kubera yuko ibyo ntabwo bavyita urukundo, nibavyita ubucuti, bavyita kwisemba. Ibyo nabyo bigabanya icubahiro, bigabanya agaciro n'icizere bari bagufitiye, kubera yuko abantu beza baguha ibyishimo, nayo abantu babi baguha uburambe, nayo abantu babi cyane baguha isomo, ariko beza cyane bobo baguha umunezero n'ibyishimo. Ndabashimire rero, ndabakengurukire ukunyene mudahengeshanya no kubana nanje kuri iyi channel. Ukaba uri mushasha, ntukekeranye no gukora sabone, ntukekeranye no gukora partage.
bandi kugira ngo tubane turi umugwi mwiza kandi uzi kubana neza. Ntukekeranye no gukora like kugira ngo mbone ko video yagushikiye mbe nawe woba uzi ikintu cya 11. Ntukekeranye no kumbwira muri commentaire kubera yuko nzi neza ko mufise byinshi kandi byofasha abandi. Nuko bimenyerewe kuri micro Elize Venal, nare ni à gauche ni à droite à l'orientement jusqu'au rendement. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. Peace out.